igorogota n'umusozi umwe mu misozi ntazibagira igorogota hoshabasa kayarakada rukutu Batman igorogota n'umusozi umwe mu misozi ntazibagira Nomusi turagwanyoka ariko ndarengana uza gushima kurenganya tubanze kukugomora kubera bwesiko bwawe oya nyoko Yesu we motherfucker sister fucker nyoko fucker mukejuru fucker wewe oya none wambwa wangu uri pasiteri wewe bijya bintu wagiye kuduhenda byo kukarago sibyo mviriza jewe aho ndagufatira cyurambona none ko buri munsi ntiwitora ngo ngamasengesho mu cyumba je nukuri ubu narambiwe bijya bintu byo kukarago ubu ngira nze ndagutore neza urumva wowe pastor ibintu zgaye wigiye Jesi nona byemera kuva muhira narariye utuntu twose ku bugenda nimbe basigaye ntubundi nesi nabanje nginka ingimene n'inguru umpenda wa musazi wo muri Kongo none tuzojayo ryari kusengerayo oya Jesi no byemera ibyo ntumbwira ibyo wariye ni byinshi nukuri pasite jewe ubu ndagufata ndanakumara amahati byo kukarago byanyu sibyo genda kubwiye ngo oya je ntumbwire n'ijambo ry'Imana nkuba amatwi nayafumiye sinona ryumva utwo tujambo dusosa je ntihagiye ibintu nabimumbwira ndaza ndagutore n'amaboko yanje ndanakumara amaze mu bantu none jewe warambwiye yuko umugore mfise tutaberanye sibyo none ubu ntiyagiye je byose nasanze ari ububeshi urabona pastor we nkanagufata wabonye Yakubu vipi none we komboyesi none woni pastor ko maravuga nekashare nk'aba pastor bahe kari babandi baza baraduhenda ngibintu byo kuburago tuje mu masengesho anakije igaranje bise pastori pastori Elisha nikajyana none bakita nawe ngo nakayerisho ngo nanje garankumise ku ntoki arabona arafata ati ngoma ndagusengere ndawe passport uje muri Canada ubushinwa aho rero jewe nakaranga mu nkani yo ntunze na passport sidana yigura mugaho ngo ngoma tonke passport urabona ujya mu pastor je ntubu angiza ahantu ntubu nariko ndanamutelefona urazi je nkicyonyereka ahantu abahonye ushaka ahantu je basi ndamushikiriye ana nkudufatanye nkuko wowe nyene uremeza yuko ari pastor Elisha niwe nyene je basuko umuriza nta kintu nakimatandishije wowe urumva ko ari we niwe nyene je kajya ndaza aho kama ni mudu siganye zizonye ni mudu narariye we nuko yariye impuzu je yarariye arajya nahajya ni boka yanje ubu ngenda atani boka nambaye just mu nkicyo munyereka no maza hamazwa pastor kiwe fresh wewe ushaka kumenya wewe gusa ube wamedisi zina kari pastor Elisha niwe nyene none sino nowe pastor wanjye ngende tukazana wewe je nkamufata uraza ahantu ndamuha nyina nasi sawa have unajata mikino negabiri maze ubyumve batise package service sibyakera sibyakana have sibyakera sibyakana have
rihuje ishamba itontome mu kuririmba nta mpamvu yo gutakamba nyitawe nabo imene rugamba sinigamba burya ndibamba baraharamba ariko nkabasumba imitego nkasimba imitima ikabyimba bakuzura inimba inzoga bakavumba ayo masterman igorogota n'umusozi umwe mu misozi ntazibagira igorogota hoshabasakayarakada rukutu badman igorogota n'umusozi umwe mu misozi ntazibagira. Oh, haleluya. Mwana wa mama, mwana wa dada, ndagushimiye cyane ko wahisemo Yesu. Wafashe inzira nziza cyane, wakoze kwakira uwo mwami. Ahari umwiri wanje ntutange dukorera karago, uzoze dusenge, nakarago bisi yose. Nukuri hari bitangaza Imana natugirira neza twiyereka tukayibona. Ubu ndabona ikibazo ufise, narasizwe amavuta jewe. Ndabona ikibazo ufise warabuze umugore wewe. Nukuri ahantu beshe. Nta n'umukobwa yigera gukunda. Nukuri rero ngaha ndagufasha mu cyo kibazo, nimba ushaka umugore ndagusengera umugore akaboneka. Pastor wowe ukoze cyane. Abakobwa barakwaba. Urafise umudayimoni kuriko wo kwagisha abakobwa. Kuyo mpamvu ngomba kugusengera ndagukure muri izo nyatsi. Wakira umwami Yesu Kristo ntuzigara wicuza. Wakoze cyane. Gusa rero turatonda ngaha misi yose. Nta kibazo bwo mugabo rero hari ukuntu usenga kugira ngo tube mugira twumve. Bigasaba kujya ku misozi. Bisaba kuzana ikintu ufise abico tuzotwara tugisengere. Nimba ari amafaranga tukayasengera, nimba ari impuzu, nimba ari biharage, nimba ari umuceri tunze mu tukawuzana tukawusengera. Nta kibazo kamuri gusa no biro. Nta kibazo nimba ufise n'amafaranga n'amakiyazana tuyasengere. Nta mahera ufise. Ndakwatwa ku muvumo. Mugabo pastor, ikibazo kimenje no mfise. Muri Yesu nana kimwe kidakunda. Mugabo iyo umuntu uko amusengera, birasaba yuko ikiguzi ibintu by'Imana ibyo ntubiza namwe. Ndakwatura ku muvumo. Ibintu ndumva mengo harimo bese. Ndakwatura ku muvumo. Pastor no kuri Imana nasizwe mavuta. None ugenda kuzana ibyo bintu ndinde kuzana ibyo mfise. Mu majambo bakurase kwakira umwami. Genda byase kwera. Urase umwami. Bakagogura kicwa nakutura gakoka mu ndege wamazira hendewe. Utudopfa witunye. Jesus. Wamenyereye abo wihwabiye umuhara kunyereranya no muzi turaguhanyoka ariko ndarengana nza gushima kurenganya tubanze kukugomora kubera iki kubera ubwesiko bwawe jewe oya nyoko Yesu we Nega basore byukuri je ndiko ndaziriki naye kubera iki wari wiri ariko nariko ndataha muhiri wawe Ureza pastor tumvikane namburi pastor nyene wafa bafe isho pastor waduhe dusubize ibintu watwivye uriko wacemerera amaviza ibiki nibiki dusubize bihere bihe we nuko yakwivye gusa je umugore wanje yafusha araje basubiza umugore wanje basi erega ivy'Imana bijya barambiwe batashe nimba mwarambiwe ntavyo muzoroho uvuza ngo none kubera iki waza ngo njyana gusengera nk'imigisha hazi imyaka 5 ntakintu nakimwe kirahinda je ubu nabijya bintu byo kukarago byanyu ntabyo nzosubira ariko murahangara umukozi w'Imana ubwo bwesiko bwawe uturatwara wewe nk'abantu ukiva turi pastor gatwariremo hari ukazimosha ngo tugiye kukarago je nzozuzule kabasira babwiza ukuri kuri kababwiza kugenda nakinye no imbwa rubera muri ravye nanje mumba bari Imana izobahana abintu mubana itohera kuri wanwe Bibiliya no Bibiliya niyo ukoresha mu kuba abantu iyi phone basi niyo ukoresha mu kuba telefone nakenye n'ukuri je ndariko naronderera gace nizo muse wantuze basi umviriza tugenda bijya byo kukarago kawe bazokaguhambemo wahenewe basi nimusubize iyo telefone yanjye motherfucker sister fucker nyoko fucker mukejuru fucker wewe Jesus. Surprise, motherfucker. Oh. Numva nifuza kumenya umuntu. Ngenda kubwiye ngo aba batipe nibo batuma tutazabona n'amafaranga.
Oh, haleluya shengero ry'Imana. Murakoze cyane kumfasha kubwiriza ubutumwa bwiza. Rero ikintu nagenda basabe amashikanwa mwazanye muzane tuyahereza Imana. Papa nurunyene gwantenda wa musiru mpenda ngo runjanye ku karago rucarunjana mu cumba rucarugenda runtuye hasi. Urikora kuga duhereze umukobwa wanje wamuteye. Jewe pastor muzima. Niwe wamuteye inda. Kumurahangara umukozi w'Imana. Umwana wanje ntiyihenda. Yiga ngaho ku mashuri makuru. Nimuhereze Imana. Kandi yo ngeso y'ubusambanyi pastor zirabera ku burago. Rusamu yihebe kuko nimbi ngo nimbi Kugasaka. Duo kugasaka.